jewe nitwa Mwizerwa Nadine, nkaba nubatse se abana bane. Ihinguriro turongoye ryitwa Environmental Protectors Group, ikaba ari ihinguriro rikora ibitekezo bibora, kandi umuyobozi mukuru wayo. Icyumviro caje mu mwaka wa 2018 kwezi k'umunani, nyuma yaho hasohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 ribuza kwinjiza, gukoresha no kudandaza umwanya bitabora. Abagikoresha ibitekezo bitabora akamo twobatera no kuduhamvya kugira turwanye ivyo bitekezo bitabora byonona isi yacu, kugira dufashanye twese hamwe gukingira isi yacu, isi ndimwa n'abo tubyaye tuze tubarage isi imeze neza. Leta twoyisaba ko inzego zibijejwe zodufasha mu kudufasha kwinjiza izo sashe mu gihugu cacu, isashe zitabora kuko nyinshi ziva hanze kandi bobo iwabo baramaze kuziyamiriza batakizikoresha. Ingomag